duciye ku rukino vuga ngo rudasanzwe rudakuba ku mugoroba uno munsi hagati ekipe ya Atletico Madrid na ekipe yitwa FC Barcelona ni urukino rwa demi finale muri gikombe c'umwami adakonabera wanashaka ku kibuga ca Riyad El Metropolitano kuza gushikirwa n'uwitwa Martinez Munuera muyibuza kuba ari muri VAR aza kuba yazukizana uvuga ngo rya Gonzalez Fuwe ni match iriza kuba iba uno munsi amakipe uko abiri uravye mu nkino baruka guhura ekipe FC Barcelona isa no kuri imbere jana 14 banganya 58 ekipe itwara Madrid nako ekipe ya Atletico Madrid iza gutsinda inkino 82 umugora we badakosa guba bahura hara ku kibuga ca Metropolitano awana shaka match yabo ya mbere canke match yeruka guba vuba hari genekezo rya kwezi novuga ngo kwa 12 hari vuba cyane vuba 2025 hano vuga ekipe itwara FC Barcelona yatsinze Real Madrid nako Atletico Madrid sido kwa kimwe bavyibuka kino cha Rafinha kino cha Daniel Olmo hamwe n'utwa Ferran Torres umugora rero badako bahura mu kikombe no vango kidasanzwe Dietan's Freak n'izina rya Diego Simeone bavuga batuza gutsinda ni wata kubandanya kuri finale gukora nako no ku munsi w'ejo ekipe ya Atletico Club yatsinze ekipe ya Real Sociedad kimwe kubusa rero kuno mugoroba ino demi finale ya Atletico Madrid ya Diego Simeone hamwe na bamwe wanashaka Barcelona kudafite abaki batandukanye abo barafinya ba izina rya Rashford twitega iki ku rukino rwo kuno mugoroba urukinza kubigira isaha wanashaka isaha zine z'ijoro so jecho navuga ko ino rukino za kubigira isaha zine z'ijoro ziza guhuza navuga Atletico Madrid equipe FC Barcelona icambere cyo no kumenyesha ko nko mu nkino 10 zino equipe ziheruka guhura equipe ya Atletico Madrid ifise mw'intsinzi imwe Barca ifise novuga zirita nziza ko kubona neza ko ifise intsinzi ndwi wagenda kuri abantu bavuga banganije kabiri muri izo ncuro 10 bamaze gukina ziheruka ariko so jere cyo navuga ni Diego Pablo Simeone no munsi aza kuba yakiriye Hans de Treflick ya Metropolitano ku kibuga ca Atletico Madrid icambere cyo navuga ni avantage kuri Diego Pablo Simeone ico ni cambere icya kabiri kuko impamvu bavuze ko ari avantage aza kuba ari ku kibuga ca Atletico Madrid icya kabiri we Diego Pablo Simeone usabwa gutsinda novuga Hans de Treflick kuko icambere na mbere uhiri unahishije Rafinha nta uhari uno Pedri Gonzalez nta uhari uno musore bita Marcus Rashford nta uhari abo nabakinyi bona neza ko abakinyi bamwamba ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona bashobora kubura novuga ku ruhande rwa Barcelona Barca ko novuga umusaruro yari kugwifise Rafinha Marcus Rashford na Pedri Gonzalez ugasanga uragabanutse nabonye ku munsi wa hirya y'ejo nako hari ku munsi w'ejo Diego Pablo Simeone bamukoresheje conference de presse ni cyari kiganiro novuga cy'umwanya muremure ariko hari ijambo bamubajije ngo mbega kuba ugiye guhura na equipe ya FC Barcelona itagira umugabo bita Rafinha Beloli n'umugabo bita Pedro Gonzalez n'umusore bita Marcus Rashford kandi ubona neza ko atakibazo na kimwe muri ino equipe ya Barca bafise bakunda gukina nta kantu novuga ko buryo ufise kuri wewe Diego Pablo Simeone yishuye amenyesha makuru bagenzi bacu aravuga ngo ino ni equipe ya Barcelona ni equipe nziza iri mu ma equipe ya mbere hano ku mugabane w'Iburaya jecho novuga nuko ngiye gukina na equipe nkuru kandi equipe ubona neza ko iri mu bihe byiza gushika we yari Diego Pablo Simeone ko muri conference de presse yashoboye gutanga ku munsi w'ejo iranamukarira ari wagenda kura umugabo Hans de Treflick nawe yaje aravuga ngo mbega ko twabonye abamenyesha makuru bagenzi bacu babajije uko nyene mbega ko twabonye inzira wari kuracamwe muri kino gikombe ca Copa del Rey imbere yuko ubura n'ino equipe ya Atletico Madrid ari inzira nziza wagiye urahura n'izi za Guadalajara muravyibuka equipe yahuye na Guadalajara ndavuga Barcelona yahura n'izi za Albacete za Kwemwa Real umumenyesha makuru arabandanya namubaza ngo mbega hari ikintu wowe uje gutanga imbere ya equipe ya Atletico Madrid ko ari equipe tubona neza ko ari ugiye guhura nayo ikomeye kurusha izindi equipe zose ahuye nayo muri iyi nzira yaje aravuga ngo ikintu ngiye kukwishura nibyo urambagije umumenyesha makuru nanje ndo mumenyereza equipe ya Barcelona ariko ico ngiye kukwishura nuko wogenda kubaza equipe ya Real Madrid neza mucyongereza ati ask Real Madrid of course uyu no mugabo ni kuvashika muri no equipe ya Barca ukambira avuze kuri ya ni jambere mbonye avuga bino bintu kandi kuno no gucokozanya yavuze ukuri ariko yavuze ngo wowe uri kurambwira ngo naho ndi mu nzira yahuye na equipe nonto
gende mubaze ekipe ya Real Madrid Niyo niyo kubura bizi. uwe kivuga ukuragaye. ati niyibitse Albacete yabakoreye kuko kandi mwibuke na Niko Barcelone hari occasion Albacete yawujije yari gutuma banganya depart nabonye ari mbi. ku bwanje rero nkuhita mbangura novuga ko runo rukino uza korobera igisho ku mpande zose ndavuga ekipe ya Barcelona ekipe ya Atletico de Madrid ikigira kabiri kandi no kono bamenyesha ko ekipe ya Barcelona igiye gura na ekipe ya Real Madrid nivyo basa ko bafise umusore bita Ferran Torres namindira ba statistique novuga mu nkino zitatu zariko zirahuza Barcelona na Atletico de Madrid bafise umusore bita Ferran Torres ni Torres akunda kubonera cyane na ekipe ya Atletico kuko ku rukino Clovis wajeje kuvuga baheruka gukina kuri 3-1 mwibuke neza ko igitsindo ca gatatu cyatsinzwe no musore bita Ferran Torres hari urukino rwabahuje batsinda 4-2 uno musore Torres yatsinze igitsindo 4-4 yatsinze igitsindo bivuze ngo wanashaka na bake yo gusubiriza ku mwaka wese w'inkino kuri ya Metropolitano niwe yagitsinze bivuze ngo no musore cyambere na mbere bona neza ko akunda kubona ino ekipe ya Atletico de Madrid navuga Ferran Torres mu kubatsinda ibyo bitsindo ariko agenda kuri squad ya ekipe ya Barcelona squad ya ekipe ya Atletico de Madrid twemeranye ba brother ino ekipe ya Atletico de Madrid kuva yongeyemo kandi no musore bita Ademola Lookman shirako kandi ku rundi ruhande ufise umusore bita Griano uno musore wa Diego Pablo Simeone shirako kandi kufise uno musore nubwo mu nkino zirenga 12 atagitsinda bona neza ko ariko araronka Alvarez n'uno musore bita Slolof nawe ni attack imeze neza wagenda kuraba hagati mu kibuga gusa nabonye hari amakuru avuga ko Barrios nawe yagize kibazo ariko kuba ufise brothers nibyo Barrios ntawo uhari ni nkuko Pedri Gonzalez Corona go FC Barcelona tawari ariko ufise umugabo bita Ademola Lookman ufise uno Griano Slolof Alvarez ufise novuga defense twama tuvuga gushika no mwanya w'umugabo bita Pau Kubarsi sinzi amahite nko kwaza gukinisha Eric Garcia canke Gerard Martin kuko Eric na Kubarsi peut-être mugana abonye Gerard Martin no kurujya rukino batsinze 3-1 nawe yari muri defense centrale ufise Olivier Giroud kone nabonye batanguye gukritika ngo ubwego gwe gwagabanutse no kurundi ruhande sinzi ngo araza kwakinisha Nando Bare canke Yoha Cancelo ariko kubwanje mbona neza ko rukino guno munsi nkwita mbanguramo ijambo bagenzanje ni rukino mbona neza ko ruza kuboneka ibitsindo ku mpande zose nubwo attack ya Barcelona babona neza kwigoyagoya kabisa ariko ni Lamine Yamal na Zerawe bana twabonye ibura rya Rafinha Berori ritandukanye ibura rya Rafinha Berori ko uvuga mu misi yahera ritandukanye n'ibura rya Rafinha Berori mu runo mwanya kuko mu misi yahera Clovis yari ekipe ya Barca yabura Rafinha ukabona neza ko ibuze Rafinha ariko araza kuba yari gushobora kubatsinda ibyo bitsinda ariko gushika no mwanya no mwana Lamine Yamal kuvaho yirinze izimbuga akirinda ibigiye bitandukanye no mwana ubona neza ko ikinogo ca Rafinha ariko araza kugifuka cyangwa kugifurira buke nivyo nashobora kugifura wese ko no mukenyo ariko aratanga ibyo ari gutanga babiri ariko ni Lamine Yamal ubona neza ko umusore nawe ariko aragaragaza kwitanga kwa kone twabona ba Messi bitanga mu gihe ekipe ya Barca iba yaneshejwe akaza gatanga umusaruro mwiza ko bwanje nkavuga ngo ni rukino ruza kuba rubereye ijisho ni rukino kandi mbona neza ko Diego Pablo Simeone atagirizwe gukora ibishoboka byose atahukana insinzi kuko nta kindi gikombe je mbona neza ko yobo mukonkera wacu kabisa ama pare ko kinovuga ni kimwe burya ikosa ni rimwe ku mugabo bita Diego Pablo Simeone agatakaza urukino bamwirukane umukiri rubanza ubundi nafise ikibazo kivuga ngo uno munsi Barcelona kuba idafise izina rya Rafinha izina rya Rashford batarifise n'izina rya Pedri Gonzalez batarifise inyuma yo twumvise amajambo na Rashford byose ndamuvuze navuze Rashford Rafinha na Pedri Gonzalez inyuma yo twumvise amajambo akomeye y'uwitwa Toni Kroos avuga ngo niyaba uwitwa Pedri Gonzalez canke Rafinha canke Lamine Yamal batari mu bihe vyabo vyiza ntago izotuma ekipe ya Barcelona idashobora kuba yisanga ahantu habi uno munsi Barcelona kubura amayere mashika kuri 3 kandi yaragiye akomeye ubwo tuvuge ko uwitwa Diego Simeone uko mwabivuze kubaraka k'igihugu ushobora kuba akaza kurabe muri no binogo vyino ekipe ya Barcelona tugasanga Diego Simeone atsinze canke tuze kuvuga yuko witwa Dieter Flick nawe yifitiye izindi plan ashobora yatete ariko turivuga ngo afise ngo ba Rukomani ngo afise ngo ba General Varez ngo ba Sonrov nabande cyo gutsinda urukino ukubura ko bakiye bamwe na bamwe ba Barcelona bari bamare equipe ya Barcelona ntibishobora kuza gutuma Atletico de Madrid na Diego Simeone ashobora kubaza agatsinda equipe yitwa FC Barcelona ubundi Barcelona nako plutôt Atletico de Madrid ifise ubushobozi bwo gutsinda Barcelona wanashikisa kinyi bose bakwiye gope ngo bita Cerezo agiye kwisagura agurira abakinyi ngo bita Diego Pablo Simeone nawe utabona ubwiza bw'umukinyi yavuye muri equipe ya Juventus bita Nico Gonzalez umukinyi mwiza aguriye Alex Baena muri equipe ya Villarreal ameze neza cyane
abazaniye umukinnyi yatsinze ibitsindo byishibira 23 bita National adasanzwe bakuzaniye champion du monde bita Jordan Alvarez agiye afashe Argentina gutwara ibikombe bongeye ko umukinnyi bita Adama Rukumane adasanzwe muri kipe ya Nigeria abayo gatatu muri kipe atanta twagikombe cha Europa League na kipe atanta Bergamo kumwe na Gasperini sivyo nuvuga ngo ino ekipe ya Atletico ifise buri kimwe cyose gufasha no mu gutwara gutsinda ekipe ya FC Barcelona ariko mu byukuri iburi kirero nugo bita Diego Pablo Simeone game management yiwe irukire kugurgira go hasi pe game management yiwe iri hasi mu byo budasanzwe tikubera iki uyu mugabo bita Diego Pablo Simeone ni mwiza mu gutanga 10 mu kibuga narakubwiye ngo abamenyereza babeza mu bintu bigera kuri bingahe kuri bintu bigera kuri bitatu gutsagura 10 gatangura mu kibuga game management muri positioning muri fonctionnement dije kumenya ngene ngere nkora remplacement mbega mu byukuri natsinze ugitsindo nkora remplacement ifashe iki kugira ngo nze kukirondera ninde wanye gushima kugira ngo nze kongera igitsindo cyane na gitsinze ni gitsindo kizibira bakingombore ivyo ni bikira ko iyo ni game management nakubyerera détente fric mu wi bwose equipe yo birimo tumuzi nk'umugabo azi kumanaginga je mu buryo budasanzwe yego sivyo vyanagara kuri wa mugabo ashaka gufata icyemezo gukora ikintu kwita impinduka ikazutanga gufasha kipe ya FC Barcelona gutwara amatake kuri atatu ariko Diego Pablo Simeone n'umugabo manzi kubona kenshi kabaho ashaka gukora remplacement equipe gasubira inyuma yo gutera imbere ubu tuvugana nitaye ku kintu kwita uwibwa Diego Pablo Simeone kuri umugabo aba Filistre ashobora mu mutu gusumba ibintu byose ndabona ko Barcelona atkiri favori ama part Atletico iri favori ariko mu byukuri kubiri favori biraza ko bihagara ku mugabo bita Diego Pablo Simeone byose biza kuva kuri Diego Pablo Simeone ariko nakuvuga ati kuri Barcelona nayo erema iteranye ubwoba idasanzwe yes ni détente fric ni umugani wa Yusuf ati niyo iri dangereux bita détente fric nabwiye ikintu kimwe bona ridika ati nkundira iyo uvuze FC Barcelona cyo jambo zori kure kuzovuga ati FC Hansi Frick urumva rero ndashaka kubikire bona ridika uno mugabo azi gufukafuka ibinogo bya equipe mugire mu bibazo azi kunya club ngene aza kuba ayifasha mu buryo equipe itameze neza twaravuze navuze ikintu kimwe ati uno mugabo Barcelona ubaye muzima atari kutunza abakinyi bibitangaza ariko tunze umumenyereza ugitangaza yubaka abakinyi azikure mu kiruta ikizere mu mukinyi aho kitari nta utazi ubibwa Martinez kuri Xavi Hernandez nta utazi ubibwa Rafinha kuri Xavi Hernandez nta n'utazi ubibwa Eric Garcia kuri Xavi Hernandez ariko tuvugana nizo element clés mu Barcelona tuvugana zidasanzwe na Frankie de Jong tuvugana wasikate ubwoba ibyo bivuze kire bwana King na Ridic na Stone mu byukuri iyo utunze umumenyereza mwiza ufise ibice 60 kugenza gutsinda urukino ariko Diego Pablo Simeone mu byukuri uno musoza gusigurike bakunzi ba Atletico ko batsinzwe na Barcelona novuga yakuruje abakinyi yakuruje no kwita ambiance kuri stade wabuzigira utanzimira Barcelona nuko warushiko n'icyo umumenyereza détente fric jebe na maparere ngiye kurabura urukino nimba cikomeye ubwa mbere kandi Barcelona inayifite ubushobozi gutsinda equipe ya Atletico kubera ko ifite umumenyereza dasanzwe n'abakinyi barahari mu byukuri Kinga bivuze ndati no mugugiye kuraba Lamine Yamal yamaze kubukinyi adasanzwe kuza gufasha kibe Barcelona mu bwabo mu basanze bagiye batandukanye mbone aba parino ino match nimba kiri ya 50-50 nite kubakinyi babura kwa Barcelona ariko mu byukuri bavuga ngo ati kuri favori kubera uri muhira mbega mu byukuri uzokoma ufise iteri imbere ya Barcelona kuko gushika no mwanya ni naco gikombe ubona neza ko afise amahirwe menshi yo gutahukana mutasigaranye icyo gikombe cyonyene mbega uraza kwemera kukibura Burundi kuri ane saison blanche n'abakinyi bakuguriye byari byoroshe kumva ko twovuga yuko amahirwe ni menshi cyane kuri Atletico de Madrid yo gutsinda FC Barcelona kubera ko Barcelona baza ko badafise elema zabo ngendegwa ko zifashe no mu gukwitwara neza ariko numumenyereza Dieta Hans Africa amaze gutwereka kenshi gashoboka ko afise ubwo bushobozi bwo gutsinda inkino zitandukanye muri La Liga adafise za elema nyene twumva ko ari elema clé mu mugwi wa FC Barcelona aheruka gutsinda Real Mallorca adafise Pedro Gonzalez adafise Frankie de Jong adafise Rafinha kuri kuranyumva ivyo vyari muri bimwe vyari bigoye kumva ko FC Barcelona yotsinda idafise Pedri vyari muri bimwe bigoye ko kumva ko FC Barcelona yotsinda idafise Rafinha vyari muri bimwe vyari wumva ko bigoye kumva ko FC Barcelona yotsinda idafise Frankie de Jong mu kibuga nivyo dusubiye inyuma tuza gusanga niko vyari bimeze na none musi nivyo twari tukicibaza ariko vyadutangaje mbere ya Real Mallorca
ugarutse ukaraba zimwe mu nkino FC Barcelona igira atakaza nita nk'amagara rendezvous nyinshi wasanga idafise Rafael Luis Diaz Beloli batakaza imbere ya Sevilla Rafinha siho yarari batakaza imbere ya Chelsea the Blues Rafinha siho yarari batakaza imbere ya Club Bridge kuko barananganyije ni Club Bridge muri UEFA Champions League banganje 3 ku bindi batakaza amatagera kuri abiri yose vyaragaragara ukabona FC Barcelona byikirakina hariho absence yande ya Rafinha baratakaje imbere ya Real Madrid batsindwa 2-1 n'urukino byaboneka neza neza ubwagije kuruka akavuga ati iyo kaba twari dufise Rafinha nga FC Barcelona gutsinda ni muri bisindo bigera kuri 3 kandi vyanagaragaye ku rukino rwabahuje muri Super League d'Espagne final Super Coupe aranabare abamereye nabi uno musore narizanye ngo mu myaka igera kuri 2 mu kimaze ko mwabonye amajambo yashoye gutangaza Rafinha yavuze ngo urukino twatsinze Real 3-2 nari mfise inyota yo gukwiza ibitsindo 3 atari ko match retour Spotify company bazokwibonera yakomeye zo nari ico n'ingwanyi ijya n'ingwanyi bafise muri FC Barcelona mu ngafise mentality uri kuranyumva urukino rwarangira Rafinha basinze ibitsindo biga 2 abana homme du match bitwereka iki rendezvous za FC Barcelona nyenezo ni Rafinha cyane uri kuranyumva ubu rero tugiye gukina urukino badafise wa Rafinha ni urukino rugaragara ko urukino rukomeye reka ndagwite rendezvous kuko ni Atletico de Madrid muri no Copa del Rey ni rendezvous n'ubundi ni rendezvous kuko muri no Copa del Rey ntibari bwanahure n'umugomo muri La Liga kumbure niho bagihura n'umugomo muri La Liga kandi umugwi uvuga ati no muswagaze neza bariko no gusinyisha umukinya ameze neza Demora Lukman baraka gutsinda Real Betis muri ino nyene Copa del Rey bitsino bigera kuri 5 ariko bakiri bahura muri championnat muri championnat batsinda nivyo elevre ariko je kubganje ni Atletico de Madrid ndayibona n'ubushobozi bwo guhangana basi eka ndabashushanye na Chelsea de Blues uriko uranyumva Chelsea de Blues barakomeye ariko bakomera kuri Grand Rendezvous Atletico de Madrid nayo Atletico na Enzo ego nta kibazo uri kuranyumva bari sawa nawe nyene wandaya Robert kamukoze ko reka nta kibazo no musimeze neza ariko Rozini ubona neza ko ariko aragaruka na Chelsea neza arasomba Enzo Mr Marori bamwe ntiyambonye Chelsea ya Enzo na Chelsea yuno Rosinio wotoriande unotoria Enzo man wotoria Enzo Atletico de Madrid rero hanitandukaniye na Chelsea de Blues iyo yumenga ihanganye na Real Madrid Diego Simeone aranezerwa kumva yuko yotsindwa na Barcelona ko yatsinze Real Madrid ibyo nabyo niko bimeze kuko gushika no mwanya dusanzwe tuzi neza ko abafana benshi mu gisagara ci Madrid bakunda equipe ya Atletico de Madrid imbere equipe ya Real Madrid neza cyane uri kuranyumva uno munsi Dieter Hansflick nawe aramaze kuronka umwanya ukwiye gutegura Barcelona yiwe aramaze gutegura amaze gukarisha abana bari hajya muri FC Barcelona uno munsi biragoye kubona ko Pedro Tauhari Marc Bernard agakora ibikorwa ugatangara Frenkie de Jong uno munsi asigaye wa Frenkie twabona muri Ajax Amsterdam agenda pe uri kuranyumva uno munsi kibazo gisigaye kuri kwa Barcelona ni defense yabagiye kundena babare Afbeki yuno mugwi wa FC Barcelona uyu murasta buriya Olivier Girekunde no musore sinimwemera kwa Barcelona nukiyambarira uduhuzu hari kandi sinzi ko mwabonye Brother Houston impamvu bagiyemo barabo bakagarukana no musore yaciye kwa Man City agaca Cancelo ono mu Portugal nivyo ubona neza ko atayindishwa yari isigaye novuga ko umukinya ari kwinjira mu kwa mbere kwa Barcelona ariko hanse de Telefric kibazo bamubaje ko no musore bitewe Cancelo yinjira yavuze ngo nta yandi mahitamwo mfise ariko twabonye Pepe Guardiola kwa Man City ashobora kumukinisha kuri nimero 7 akamukinisha muri defense centrale nako 11 murakoze cyane akongera akamukinisha kuri nimero 2 kandi twibukanye neza ko yoya Cancelo mu myaka 2 irangiye kwa Xavi Hernandez ariko arakira kuri nimero 2 kandi agatanga byiza nako kuri nimero 3 kwa Ariando Barde ko bwanje rero nkavuga ngo twabonye hasi de Telefric atari wa mumenyereza umuhitegeko we mukinya ahubwo ni waguhitegeko bitandukanye na Xabi Alonso ku basore ba Real Madrid ba Vinicius ni hasi de Telefric avuga ngo wowe Ariando Barde urugero wamaye kuri Mallorca nabonye ko atari urugero rushimishije nko wari umaze iminsi mu zindi ngira ndakwicarika cyo musore bita Gerard Martin canke Zane yuwa Cancelo ko na Cancelo kuri nimero 3 arakina neza wowe Olivier Girekunde nimba uri kurakina ibitagenda neza ndakwicarikaza n'umusore bita Eric Garcia cyangwa arukana yuwa Cancelo ko bwanjiro nkavuga ngo n'umugabo bita hasi de Telefric azi gufata icemezo nk'umumenyereza mukuru wa equipe ico ni cyambe ikigira kabiri nkuko Robert wakivuze neza je ku bwanje ino match
ku ruhande rwa FC Barcelona simvuze ngo igende gutsindwa n'abakinyi nibyo nibo bakinyi baza kuba bariko barakina hagati mu kibuga ariko ndabona neza nimba Barcelona iza gutahukana inota rimwe amanota 3 baza kwikesha umumenyereza hasi de Telefike cyane je nako naza ku kintu kivuga giti uno mugwi wa FC Barcelona ugwembe ni gwarundi nyene uri kuranyova ugwembe ni gwarundi nyene kuko no mu FC Barcelona no mugwi wa mbere ufise abakinyi bashika 10 yego 10 nyamatare munani hariye bakwiza ibitsindo birenga 10 bageze kuri 10 ubu bageze kuri 10 baraduze bakwiza ibitsindo bigira kuri 10 binyereka iki rero wa mukinyi atsindira Barcelona si Rafinha gusa abakinyi bashika kuri 10 urutonde rw'abakinyi bashika kuri 10 muri FC Barcelona bamaze gukwiza ibitsindo birenga 10 Firmino Lopez arimo uno musaza kuba ari mu kibuga muri Houston uvuze ikintu ciza ucinyibutse ikintu sinzi ko mwokwibuka novuga UEFA Champions League yatahukanye Real Madrid 2022 reka dushire ko saison 2023 2024 yari equipe utavuga ngo witeze insinzi kuri Vinicius ngo witeze insinzi kuri inde wasanga bidabereye ngamaze agatsinda ibyo bitsindo Frederic Cavano uvuga agati mu kibuga kazagatera izo Benzema aba banacu bakaza bagatera imitwe ariko ubu byarahindutse ubu bisanga kwa Barcelona ubu Paco Barca aragenda mu mitwe agagutsindira hagati mu kibuga ba Frankie de Jong ba Pedri Gonzalez ibintu tutabona novuga mu myaka irangiye ko bwanje nkavuga ati hasi de Telefike hari ikintu yende muri ino equipe ya Barcelona ni bigaragara bona King umugabo twamugane ko ubuherutse n'umugabo ari prise offensive au defensive niwo menyereza wa mbere ku isi umupira maguru tuko turabana ubu tuvugana sofa ariwe mwiza mu gibwa offensive neza cyane kuko n'umugabo ibihora yakoze muri equipe Ben Dominique birasa neza byo yakoze muri equipe ya FC Barcelona mu nkino nke cyane zibaho rero nako navuga ikintu kivuga giti bona Robert ndetse na King ngaha Barcelona Iliad Metropolitano kuronka ibitsindo bibiri canke kimwe canke bitatu ubwo bushobozi barabufise eske ikindi kibazo cyo kigaruka yego barafise defense iza gutuma Barcelona itahukana iyo ntsinzi nicyo kibazo kije kigaruka kugeza muri kano kanya ikibazo n'umuzije kuri Barcelona sindakibona muri attack kuko attack ufise Firmino Lopez ufise Lamine Yamal ashobora gukrere agatangira amapasi meza cyane kugira abandi batsinde ufise Lewandowski ufise Ferran Torres n'ivyo bamwita umunyamigisha agutsindira mu gihe utarumwiteze wanacheka atitikira kinika agutsindira mu gihe utarumwiteze akaguhushira mu gihe wari umwiteze uri kurumva niyagira amahirwe yose akavyukana yamigisha yewe gutsinda ivyo bitsindo ikamutwengera bibiri ntashobora kubibura eski kibazo gice kigaruka gwajire kunde na Barde na Kubarsi na Eric Garcia barafite ubwo bushobozi bwo kugarda ca gitsindo kugira ngo nikigombogwe we Barcelona utahukana itsindo ubundi muri philosophie ya equipe ya Madrid ya za Barcelona maradunga club ngo iri prise offensive ou defensive nubwo ngo yubakira ku kino kwita kuva kera gusumba kuzibira ni kuva kera cyane ni equipe buri rukino ubuze yankese gitsindo niko biri ariko nagira ngo uyizibire ntigikubonemwe biba bigoye cyane kuno club yo mfasa cyane kuko shake mugende murayo Robert ucubandanya kuva 2015 ni mumbwire uko turi nga kuri notable equipe ya Barcelona mu defenseur yatonze mwiza kuva 2015 batunze ba Puyol kera bazana batonze aba junior muri buko mukinyi bita junior aba ba Philippe brother buri ino equipe ya Barca nivyo ni tuyivuge nice mu bihe byiza yaciye mu bihe bibi itonze aba Bright White tutazi ngo baje babaye umuntu yayifanye igitunze ba Ferran Torres na Luke de Jong yubahwe ego pe yubahwe cyane ko nabikire bwana kuba equipe ari mbi cyane none umusore w'umunyamerika uno Deste ba igitunze aba defense ba Deste bande ko bwanje nkavuga ngo ni equipe ya Barcelona kuva mu myaka yahera ni equipe ubona neza ko itari ko muri defense abwo wasanga yibana na cyane ubushakashatsi nako reka mvuga ubushakashatsi nyene kuko bakubwira ko Espagne rino hegano rya Espagne bibanda kuri attack na miriye kurusha defense mu gihe mu Bwongereza ho uzosanga bibanda urakoze cyane bobo ni kudefenda muri Espagne no kwataka urakoze cyane rero ico navuga kuri equipe ya Barcelona nkuko waruki wa Houston nivyo ishobora gutsinda no equipe ya Barcelona ariko twibuke mu mwaka weze nivyo banganije 4 partout navuga mu rukino rware muri kino gikombe nyine ca Copa del Rey ariko mwigore bari bafise umunyezamu bita Woje Szczesny ataragaze neza nivyo batakaje Martinez Inigo ujya bamwita Hadakimana batakaje Inigo Martinez na Paco Basi no bari bahari muri defense centrale ariko gushina umwanya ni Eric Garcia nawe atanguye kuririmbwa mbere nabonye n'ibinyamakuru byinshi byo muri Espagne bitanguye kuvuga ngo atumweko uno mumenyereza wa Espagne De La Fuente utamutumye ko akazi gashobora kurangira ibinyamakuru byatanguye kwandika navuga no makuru ujya umusiga ngo tuzi twarandi munga meze neza bivuze ngo rero nimba baza kuba baronse ibyo bitsindo
je mbabona neza n'imino defense ya ba Olivier Girekunde aba ba Paki Barsi aba ba Leandro Barde na ba Eric Garcia sinze ngo azagokinisha defense imeze gute ntabyo turamenye gushika no mwanya ariko bazanye umunyegori mwiza azarusha ubwiza Sezini mbabona neza ko nimba yo bari nk'insinzi bo baronse mu ijambo rimwe bona kingi ubundi akazi ka Barcelona kaza ko kubakiye kuki mbiga mu by'ukuri muri bwa buryo tubaze mu mukinamwo mwabukoze mu buryo bwiza mwabintu by'abitsindo erega Barcelona butuvugana ikazo cyo kudefanda haba ikazo no kwataka mu by'ukuri yatatse mu buryo ikinamo ko equipe ya Barcelona ni equipe offensive ariko tugaruke gato kudefanda eko ndavyumva biri mu mushinga za equipe ko bakubwira ngo uri gwidefandire nibwo guha agira kuri atatu nibwo gutsindira match nibwo guha 3 popito uyu gwinyatakire nibwo guha amataka nibwo dintsinze ibese kuvugira rero ni kuri FC Barcelona niba mu by'ukuri mwebwe mwakoze akazi kanyu mwategerezwa gukora tubazi ko muri equipe mwataka mutsinda niyo mwatsinze mwagakoze nimba by'ukuri mwatsinze bitatu defense ikankisa bitatu akazi uravuga ngo Barcelona koze vya bizo gukora ngo defense yabahemukiye ivyo vyose ariko mu by'ukuri nimba basa utatatse defense kabisida automatically wati n'undi atake ntiyari nziza ubu tugenda tunahereza kuri no CJ ko twumva equipe ya Barcelona ifise nimero 2 yitwa Girekunde atameze neza idafise izina rya Barde atameze neza nawe yagabanuye ubwego kabisa n'umutima wa defense rimwe na rimwe tutarige tumenya ngo Eric Garcia yakinana nande Beko basakina Eric Garcia Jean Martin uno musi cyushako nakandi kantu kavuga ngo ugiye kuri kurabura izina amazisha kuri 2 na 3 Pedri Gonzalez yekarakinana n'uwitwa Frank de Jong izina rya Rafinha n'izina rya Rashford yariko araza umusubizi kugeza muri kano kanya nico nagira mvuge Clovis umenga wari wamaze no kuza kundaba mu bwenge buriya nimba turiko turavuga ko equipe urukino rwari ngaha mu njwice banganije ibitsindo bine ku bindi nuko bari bafise attaque y'umugabo bita Rafinha Robert Lewandowski n'umusore bita Lamine Yamal bari bameze neza no kumwakurangiye bagiye novuga ko mu mashampiyona atanakomeye yari yabaye attaque ya mbere itsinze ibitsindo byinshi erega mwibuke bakore no kugombora of course ariko gushika uko babatangwa ibitsindo 2 minota 6 ya mbere ariko gushika no mwanya kandi ne equipe ya Atletico nayo nyene yakubunye n'ibitsindo we Barcelona kandi yari ifise Juan Alvarez yari ifise Solarov none mwana Giriano ubu nawe yenge mwandi maraso mashasha yabadurukumana urakoze cyane bivuze ngo equipe ya Barca gushika no mwanya tweko tubona mu mwaka urangiye itandukanye n'iyubu nivyo nayo nyene ne equipe nziza ariko gushika no mwanya imvune ingene ziriko zirataka no vuga attaque ya Barcelona Rafinha yariko ratsinda bya bitsindo byo kuza kugombora mu rukino mwakineye Madrid uno munsi ntawo hari Pedri Gonzalez yariko arakuyoborera hagati mu kibuga no vuga ku rukino mwanganije bine ku bindi ukabasanga Riyad ya Metropolitano bakagutsinda mugatsindisha igitsindo kimwe gushika no mwanya ntawo hari gushika no mwanya uri kurazana guhengeka wa mwana bita Marc Bernard nano munsi urubona neza ko ariko raduza urwego kuko na Hansi Dieter Flick yamaze kumwemera yuko agiye kumufasha mu byo kuduza physique mano vuga akaba physical fit ariko kubwanje nkavuga ngo Barcelona imbere ya Atletico Madrid nkuko Robert yakivuze Diego Pablo Simeone ukananirwa gutsinda ikipe ya FC Barcelona kuko ni Atletico Madrid twemeranye brothers nibo bafise effective ikomeye gushika mwanya kurusha Barcelona nk'abantu mwe nubundi kugira effective nk'abantu mwe Barcelona irahagaze nivyo nekipe ni muri kingira ngo kudafise zino rero kandi mbere kwifise none mumenyereza hasi Dieter Flick ubona neza ko ariko sigureza mu ijambo rero kugira ngo nabiko sigura mu ijambo rero kugira ati equipe ya Atletico mu vyukuri equipe effective nziza ariko ibura ya Emacle imumenyereza ariko Barcelona isama mahirima ariko tumugabo bita Dieter Flick ni mwiza kurusha mu buryo bwa kucira mbwira izo Emacle Atletico de Madrid ifise ishobora gutsindisha FC Barcelona ariko nababwiye basore niba mwavyumvise neza twavuze ngo Barcelona kuri no munsi yahoriro nk'ibitsinditsinda ifashijwemo n'uwitwa Rafinha izina rya Lamine Yamal Robert Lewandowski cyangwa Ferran Torres bashegera wa mukino uva hagati mu kibuga yitwa Pedri Gonzalez baba sati baba latero witwa Girekunde n'uwitwa Barde bakacha bumva mengo ko yaruhuka ariko kuno munsi defense zakora defense mbi cyambere na mbere ego na attaque na nyine iza kuba imbi kuvuga ngo ahantu haza kuba hirwa ko hagaragara ni mu gihe azaba ari Lamine Yamal cyangwa witwa Robert Lewandowski nawe aba mwiza kubera iki mu gihe abafise baba winga beza bashaka kuma amapasi agatsinda igitsinda ariko no munsi wumva twavuze ngo ba Marc Casado ngo baba beza ariko na Frank de Jong ariko kuno munsi uganda babwire neza ni Barcelona ko tubaho ari Barcelona nziza banashaka rumwe ku ruhande rumwe kwa Dieter Flick rimwe na rimwe ariko no munsi nimbara ahantu Barcelona iza kubita meze neza iza kwifita ahantu ibihengesha kuri bitatu
ni hose ni ukuvuga ngo muri defase hagati mu kibuga kwa Pedro Gonzalez ko yatahananya igihengere ucuza no kuri attaque nari nageze ni ukuvuga ngo hano shesha gatatu urazi uno Garcia wenyene wazi ndakubwiye ikintu kimwe ubona ndakubwiye ikintu kimwe ubona ridike uno musi Barcelona ukina Atletico de Madrid afise Lamine Yamal eko wenyene ariko somo createur bafise muri FC Barcelona mwiza so ntari mu rutonde rw'abakinyi 10 bakuze ibitsindo 10 arimo Fernando Lopez ni hari siyaza ko bari ntari mu rutonde rw'abakinyi 10 barenze ibitsindo 10 okay garuka Ferran Torres ni hari ntari muri rwa rutonde nyene Robert Lewandowski ni hari ntari muri rwa rutonde nyene erigi kibazo Houston Padogato ya Bona King ariko muri Atletico barafise nivyo Ademola Lookman mwiza barafise Julian Alvarez mwiza barafise Antoine Griezmann barafise Guillaume Simeone barafise Nuno Nyambari Pablo Barrios ni haza ko bari urya naho hari ikibazo cyo est-ce que uwa Ademola Lookman mwiza wumva afishwe na Atletico de Madrid ni ahuriya na Gerard Martin aje muri